Bamwe muramuzi abandi muramubona buri munsi mw'ibarabara rya Kanyosha, ariko abatamuzi neza benshi bamubona yambaye impuzu z'akazi, ariko ntibazi ubuzima abayeho inyuma y'akazi. Ku mazina musanzwe muyazi ni Ntakiritimana Sadiki, ukaba ari umwe mu bantu bafurira ibinogo mu mabarabara kugira imodoka zirushirizeho kugenda neza. Mbega uyu mugabo ninde, abayeho gute, kandi ubuzima bwiwe bumeze gute inyuma y'akazi? Birashoboka ko ivyo ugiye kubona no kumva biza kugutangaza cyane iyo ubonye ahaba inyubako ya etaje amaze kubaka. Tugishika iwiwe twaratangaye kubona inyubako ya etaje nubwo itarahera neza. Ikibazo ca mbere twiyumviriye cari iki: burya iyi etaje yayubatse muri ya mahera asaba mw'ibarabara? Twaciye tuganira nawe aradusigurira uko vyagenze. Bamwe muramuzi abandi muramubona buri munsi mw'ibarabara rya Kanyosha, ariko abatamuzi neza benshi bamubona yambaye impuzu z'akazi, ariko ntibazi ubuzima abayeho inyuma y'akazi. Uyu munsi ikiganiro Open Mic cafashe urugendo rudasanzwe kugira ngo tumenye neza uyu mugabo yamenyekanye ku bikorwa vyo gufurira ibinogo mw'ibarabara rya Kanyosha. Ku mazina musanzwe muyazi ni Ntakiritimana Sadiki, ukaba ari umwe mu bantu bafurira ibinogo mu mabarabara kugira imodoka zirushirizeho kugenda neza. Nkaba mfise umuryango, umugore n'abana bane, tukaba turi bangaha ino ruguru ku Musaga, ruguru rwose amaja mu Gikoto. Mbega uyu mugabo ninde, abayeho gute, kandi ubuzima bwiwe bumeze gute inyuma y'akazi? Birashoboka ko ivyo ugiye kubona no kumva biza kugutangaza cyane iyo ubonye ahaba inyubako ya etaje amaze kubaka. Ikiganiro Open Mic cafashe urugendo kigendera urugo rwa Ntakiritimana Sadiki asanzwe aba mu gisagara ca Bujumbura haruguru yo ku Musaga aho bita mu Gikoto. Ariko ugishika iwiwe si urugendo rworoshe kuko hata amabarabara meza hari kandi haraduga cane. Tugishika iwiwe twaratangaye kubona inyubako ya etaje nubwo itarahera neza. Ikibazo ca mbere twiyumviriye cari iki: burya iyi etaje yayubatse muri ya mahera asaba mw'ibarabara? Twaciye tuganira nawe aradusigurira uko vyagenze. Muri ibi binogo ndibuka umunsi umwe hari umushoferi yariko aradutwara ahantu, rero aca arakwepera ikinogo, agikwepeye aca asangayo uyundi kagira isanganya. Mu bisanzwe ico gihe mbere naje nta kazi nari ifise mvuga ati ngo nkore. Ico gihe twari tugiye muri ville hari hajya ku Musaga ugiye kurya Gasekebuye. Shitseyo rero bana ndiyumvira ati none ibinogo bihari vyari vyinshi cane, mvuga hako ndicara aho ngiye kumbure nkateramira hajya ati reka ndakizibire kirya kinogo, kumbure ikintu natwe ntidusubire kukigwamwo. Naho ndakizibira, cari ikinogo kinini cari hagati, ca ndakizibira. Bimwe mu bintu atazokwigera yibagira mu buzima bwiwe n'igihe yagaburirwa kandi yari ashonje kubera yazibiye ikinogo. Ivyo vyaci bimutera inguvu zo gukomeza azibira n'ibindi binogo. Cari ikinogo kinini cari hagati, ca ndakizibira. Haca haza umuntu avuga ati iki kinogo kweri niwe kizibira? Ati yego. Acavuga ati ingo nkwereka ahantu nza kukugurira ifanta. Nukuri nca mbona aranguriye iyo fanta, ndaryoherwa n'indya yarazinguriye uwo mugabo sinzomwibagira. Naciye mvuga ati rero kubera ata kazi ifise reka n'ibindi ndabibandanye. Naraciye mbandanya kubizibira. Benshi haca haguma himvira ati wunguriye ifanta ko nyene. Mu kazi ndakora ubwa mbere ndarishomereye cane, ndaragenda nk'ahantu sanze bariko barakora nk'abafundi, ntavyo kuvuga ngo ndindiriye ngo bambwire ngo nkore. Ndashika nkora batambwiye. Je gusa ico ndatingana ndaraba sasitigere ndabe ko bampamagara nuko batampamagara. Ndarakora rero ikuntu ndaca nkora, ndaca ndabarusha gukora. Nkaza mbona barampaye igihumbi ati genda uje na wewe, aca twabonye uri umukozi. Haragera igihe mbere bakaca bavuga ati uyu muntu rero wewe uzogaruke. Ugasanga barakuyemwo bamwe ati uyu niwe azogaruka ku munsi w'ejo.
nkaca ngaruka uko nyene nkaca nguma ndikorera ikiyede nkabaho muri ubwo buzima uko nyene kuva aho mboneye uwo muntu anguriye ifanta ndaciye mvuga ati rero ubu rero ivyo bikiyede ngo manze ndabireke manze nzibire bino binogo naho turaba ca ndahera aho nyene bana ndazibira ndagenda hariya kwa Siyoni ndahoma ibinogo bamwe baca baza biyumvira ati n'umunsi reka tuguhe ivyo kurya bakanzanira ivyo kurya nkarya nanje nkagira kuraje nkuvuga ati reka mbandanye nzibira kumbure n'abandi bazokwiyumvira nyumva bazompa amahera kugira dusume muhira bana vyaciye bigenda uko nyene baca baza bariyumvira uko nyene. Twarabajije umufasha wiwe ati mbega igihe umushingantahe wawe wumva kagiye gutangura gukora akazi ko mwibarabara wavyakiriye gute? Jewe agitanguye kuja mu binogo mu vyo gufurira mwibarabara kuko keshi yakoranye n'ibintu vy'ikiyede ego kera basi ibintu vyaragenda neza basi ibintu ntivyari bizimvye twarasumisha nyene nayo nyene y'ikiyede bigashika nyene bikaturihira inzu kandi bikatugaburira mugabo kurya kuntu ubuzima usanga butera buzimba usanga bitoroshe yaragiye nyene ashika mwibarabara avuga ati jewe mpisemo gukora ibintu vy'ibarabara je natangura nyene ndamutera ubwana mbwa ati none gasha ivyo vy'ibarabara wewe ntibazohava bakugonga canke bakugirire nabi ahantu mu gisagara utamenyereye aravuga ngo nta na kimwe ngo bizogenda neza rero uko yagenda nanje ndakomeza kuduza isengesho kugira Imana ibane nawe. Sadiki aratubwira ko igihe atangura gukora vyarashika kenshi kandi agataha ataca atahanye. Ni kuvuga muri ico gihe vyarashika ibana nkataha uko nyene atana ikintu canke nkaronka bakampa nkatahana nkabishikanye nk'ibihumbi 10 nkasuma umugore akarya kubera ibihumbi 10 muri ico gihe umuntu yarasuma vyari bikigendeka. Ubu naho kubera nyene baravyiyumvisemwo bigenda neza haragera igihe bavuga ati uyu muntu reka tumugurire ikintu canke bakanzanira nk'impuzu nkambara. Ego vyarashika nyene akagenda akabura kubera nyene akigenda irya mbere basi benshi ntibari bamumenyereye nta nivyo bari bamenyereye abantu abene gihugu basi kubona yashaka gutaha uko nyene mugabo nanje sinicara naguma satira nyene mu bundi buzima ndondeza kugira abuze nanje ndose dufashanye mu buzima. Iyo ngiye nk'ahantu bakampa karifti nkagenda ndyohewe canke nko ngiye nko gusenga nk'umuntu aba yavyiyumvisemwo amaze kubona nkora mwibarabara akavuga ati yo kumbe nawe usengera ngaha usanga aranguriye agahuzu tukagenda tukambara neza umuntu akaryoherwa. Nubwo mubona iyo nzu ya etaje itarahera neza ayikesha abagira neza bigeze kuza kumuraba bamuha imiliyoni 5 aho niho baciye batangura kubaka kuko bari mu buzima bwo gukotesha amazu bwari bubarembeje cyane. Kuvuga barya abantu baje barigeze kuza hari agafashanyo banzaniye n'ukuri barakoze cyane. Ni kuvuga kajya agafashanyo ntabwo ajya amahera ndayariye ajya amahera ahubwo yarafashije kugira twubake hano hantu mubona turi nubwo ibikorwa mubona bitarahera hari ibintu byinshi bibuze ajya amahera yaradufashije cyane twaciye tuvuga ati kubera dupanze urabona ko bari baduheye ajya amezi n'abaguma batwirukana ati reka rero twubake ngaha kumbure ndazi n'ibindi bizoza bigenze neza no twaciye dutangura umushinge ngaha turubaka ncambwira umugore n'abana ati nubwo inzu ikiri mwishantiye ati reka tugende twibemo uko nyene kumbure n'ibindi bizogenda neza niyo mpamvu twaciye tuduga ngaha tubamwo uko nyene nubwo ubona ibintu bitarahera kumbure twizere n'ibindi ndazi ko bizogenda neza. Ntivyakunze ko dushobora kugira umutahe kubera yuko twari dupanze kandi kuriha inzu vyaratugora cyane nambwiye ati ahubwo ico twokora twosha tubandanya dukora irya nzu kugira turabe ko yohera kugira tuve mu nzu yo gupanga ati nubwo utubona ari kure urugendo ari rurerure nubwo abana hazobabera kure ntaco sico kimwe no kuba mu nzu y'impangano bizodufasha bukebuke. Amahera yaradufashije cyane kandi cyane nukuri Imana yo mwijuru bahezagire ababikoze Imana irabahezagire kandi izobaherezo ryiza. Ariko kandi iyo nzu ntiyubatswe ku miliyoni 5 gusa ahubwo vyamusavye kuzaraziganya utwaronse gushika n'ubu. Iyi nzu ukuntu yubatswe ni kuvuga birashika
n'ukuri nkaronka umuntu akampezagira nyamba mpaye basi hagera igihe nkaronka basi nka 50.000 shaka kuvuga ati 50.000 rero funwa njya make nkemera nkaga ibiharage indwi yose tukateka ibiharage tukabirya indwi yose mugabo nkarondera umufundi ati aka kantu kamanze kaduge kave mu nzira gahere niko twagiye tubigwira uko nyene nyamba ndose amahera nkayabika nkavuga ati n'umunsi harakora umufundi yirirwa arakora naho kaba akantu gatoyi yirirwa aragakora murabona ko hameze uko aha yubatswe iminsi myinshi twavuga ati haraheze imyaka 4 baguma badodagura akantu gato uko nyene ikintu rero nk'ubu kibuze murakibona harabuze ibintu by'amakontorore urumva ni ibintu bisa n'ivyahagaze simbona imbere simbona inyuma n'amakaro nako kantu kugira basi yagukurana nta mbuga yifise irifo yuko hava nyene nk'ahantu nyene hakaguka nk'ubu abashitsi baje kuntemberera bakaronka aho bicara ku mbuga bakavuga ati kweri ni sawa. Ubu Ntakarutimana Sadiki afise abakozi babiri bakorana mu bikorwa vyo gusanura amabarabara ariko twaramubaje tuti mbega abakozi ubahemba gute kandi mukorana gute? Afise abahungu babiri twatoranye nyene mwibarabara baranyiginga ati none twe ntiwo dushiramwo natwe tukagufasha ko tubona amabuye wikorera kuruhisha nanje ndiyumviye ati none aba bantu kweri bazobishobora ko hari gihebura amahera nzobahembike baranyinginga mbona baguma banyinga ati nukuri twebwe nta ngorane ubuze tuzobimenya warose tuzobimenya nukuri niho ndacenda bashiramwo kandi barafasha cyane nk'ubu bo bongira bavyuka ngira nka 9:00 baba batanguye kurondera amabuye ni kuvuga baba bahejeje kuyarondera barashikiriza amabuye nanje nkasasa hanyuma bakandindira hagize ubumpa ncavuga ati mbo ntaca ndabahemba nyene yagiye babahemba ku munsi nyamba ari 10 nyamba ari 15 nkaca mvuga ati ehe nkaca ndabaha mu gihe naho mba ndabuze ndababwira ati arana ndabuze nkaca ndabaha nyene make nyene kugira nabo nyene ntibiriga ubusa barihangana kweri barankunda cyane. Rimwe na rimwe arabo usaba hanyuma ntibaguhereze kandi ntubishiremo n'umutima mubi ubyakira gute muri rusange? Ni kuvuga barya abantu usanga barengana ugasanga ntibampaye umva kubera mpamba ntabazi bose birashika nk'umuntu agashobora kaza akayabimbwira akavuga ati nukuri jewe haraheze ukwezi ndiyumvira kuguha mugabo wapi nkiyumvira kuguha mugabo wapi nkaca mbona arampaye nkaca ndiyumvira ati none gasha nk'ubu sishobora kubera ati nguye benshi bashasha simenya ati nguye bamaze kumpa akaca avuga ati reka ndaguhe kuko ndimviye iminsi myinshi ati ndimvira kuguha sindaguhe rero nyamba arenganya atampaye hari igihe nguma ndibaza ngo ni wa wundi yampaye camudabona uko nyene je ncafa nyene kubishuza uko nyene kimwe gusa hari abonzi benshi n'abandi nyene ntazi kubera umwe aba yampaye ubundi naharengana ndabibona mvuga ati nta ngorane kuko naka aba yampaye ncanguma mvuga ati ntaco kurya yampaye nta kibazo kweri. Kazi kagatangura sangapi zo mu gitondo gahera sangapi urugendo rumeze gute kugira ngo ushike muri rya Kanyosha? Kugira shike mu Kanyosha murabona na hantu kure cyane 9:00 mba ndikanguye 10:00 nyene nkitegura nkaca manuka ku buryo 12 nza kugera turiko turarondera amabuye ibikoresho byose turiko turabirondera hanyuma nkaca ntangura gukora 12 mba ntanguye gukora ndiko ndasasa amabuye hanyuma gutanaho ndarindira nyene hakaba wiyumviriya kugira ndabe kubafasha aca ntanka 9:00 canke 10:00. Umufasha wa Sadiki aranura abakenyezi bagenzi biwe kwama hafi y'abashinganahe babo kubatera intege mu bikorwa vyabo. Icyo nofasha abandi bakenyezi nka jewe igikuru no kwihangana mu rugo kuko nyimba muri turi mu buzima bubi hazogera igihe Imana iduhindurira ubuzima. Ego hama umugore nka jewe amaze kubona umugabo watashe yabuze igikuru suko mushwanira igikuru no kumvikana mu rugo bakaraba ico bokora kugira abana barare bariye. Kubwa Sadiki avuga ati ndazi ko ibarabara rya Kanyosha bari mu kuryubaka ariko ndafise impungenge aho nzoca mpereza. Misanzwe igihe rya barabara rya Kanyosha rishobora gukorwa ndazi imisi n'imisi barashobora kurikora
niyo mpamvu mbashaka nyomba ari leta bogira ico bafashije nanje nkagira ico ndoshobora gufasha umuryango kugira bazoronka ico bafungura mu minsi iri imbere, hama ibindi navyo mu gihe bazaba bafashije hazogera igihe nyomba ari kazi canke ibindi hari ibinogo vyinshi biri no mu masite, ndarabonye ibinogo birahari vyinshi, umuntu azoba arabiteramirako muga urabona mu masite ntihazoba hameze co kimwe no mw'irya barabara, niyo mpamvu usaba leta ko yofasha ibintu bimwe bimwe kugira ndabe ukuntu vyogenda nanje. Hariho umwuga woba uzi mu buzima ushobora kuvuga ati yaba aba diaspora canke leta canke umuntu ari wese yumva kino kintu ndifuza ko afasha muri iki, nimba ari nk'imodoka woba uzi ati ndifuza ko ngirwa permis canke mu bisanzwe nka jewe nko muri iyo minsi twari twagiye turiga imodoka, nk'ibintu vy'imodoka twari twagiye turiga, ubu naho habura bike kugira ndayimenye. Ivyo vyose nk'ibintu vyo kunyonga imodoka vyoshobora kufasha cane, canke namvuze ati ibintu vyo kubaka navyo urumva harya umubiri uracoka ugasanga ndiko ndaruha bivanye na rirya zuba ndirirwako, urumva birasaba ko mpindura akazi nyene ugasanga bigenze neza. Nk'ako k'imodoka ko kunyonga ako ni sawa karoroshe. Niki ushimira umufasha wawe kuba uno munsi aho ugeze kukwihanganira inshuro nyinshi? Je nukuri n'imigisha ikintu ndamushimira ica mbere, ndamushimira ukuntu yihanganye akamera ko nkora akarya kazi mu minsi iri imbere byarashika tukarara ubusa, muga yaravyihanganiye. Ibindi navyo ndamushimira nuko yanyemereye tukimuka mw'ishantiye ahantu mba ntiyari imeze uko, twayimutsemwo nta n'imiryango yariko, twaryamamwo uko nyene, muga urabona ubu ko hariko ibiyo. Yaravyihanganiye muri iyo minsi imbeho iradukubita, cyane kweri ndabimushimiye. So abantu bakurumva ikiganiro ca Open Mic, uwo ari we wese nihe kajambo womubwira muri rusange? Nukuri abantu bariko baranyumva ico ndobabwira ica mbere niko ndabakunda, kuko hari ibintu vyinshi baza barafasha. Ndabashimiye cane ku bintu baza barafasha, kweri ndabishima cane. Ibisigaye nukuri nuko umuntu atahora anyiyumvirako yogerageza akaraba akanyiyumvirako kugira tukaraba kuntu ibintu vyohera bikava mu nzira, nyumva akaripu nkazogasiga akagira ico afashije, kumbure nanje ibikorwa nkazobikora n'umutima mwiza, nkakora n'ibisumba birya, nkongeramwo izindi nguvu, ukazosanga haciye ahantu hameze neza. Canke nka ngaha mw'isite nk'ababosi barashobora kumpamagara nk'amazi yateye mw'ibarabara, nk'imbere yiwe urupangu hari urunogo, ashaka kumpamagara nkaza nkamukorera hakamera neza, imodoka yiwe akayicisha ahantu heza. Gira ko unatanga nimero ko uzifuza yifuza kuvuga gufashije. Nk'ushaka ico bafasha, inimero yanje ni 60 78 80 75 60 78 80 75. Irya ya WhatsApp nayo agomba nk'iya WhatsApp ni 60 54 66 12 60 54 66 12. So reka ndagushimire cyane, twongera tubwira n'abantu yuko twagendeye wa mugabo mukunda kubona mu barabara ariko arakorera ibikorwa by'igihugu by'umurimo mwitumo, kuko ntabamubwiye ngo genda hari, ariko n'umutima w'urukundo bafise wo gukunda igihugu cyane. Nomero zewe mwazumvise, wogiye cyamufashije arashaka guca kuri izo nimero, kandi tuze tubona n'ikindi gihe bimeze neza birushiriza muri ngaha. Ico twizemwo ni kimwe, bwa bufasha mwamuha ntabwo yigeze aja gusesagura, bwaramubereyemwo ikimazi cyane. Uno munsi nivyo aba yiratira. Ndagushimiye. Ego namwe ndabashimiye. Aha niho dusozereye urugendo rwacu twagendeye nka Karutimana Sadiki. Inkuru yiwe iratwibutsa ko niyo barakazi gasanzwe abantu benshi badaha agaciro gashobora kuguhindurira ubuzima yugakoranye n'umwete no kwihangana. Ntimubona ko uyu munsi afise inyubako ya etage, ariko inyuma y'ivyo vyose hari urugendo rurerure yanyuzemwo, haba ingorane zitandukanye, kwihangana, kwigirira icizere muri kazoza. Ndabashimire bakunzi mwese
ikiganiro ca Open Mic, aho muri hose mubandanye mutuba hafi kugira ngo tubandanye natwe tubahereza inkuru zigezweho kandi zishasha yaba mu banyagihugu